Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayo. Mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11 n'igice z'agatondo kuri Muhoza TV. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Imana yacu ni habye cyubahiro ndongeye kuramutsa kandi abaha ikaze mu ganiro cyanyu iganiro cyacu ikanguro kuri bose. Ndabutse ko genda kibashikiriza nitwa Guy Merci Kubwayo. Ubugira kandi numunezero kubana namwe. Ngiye kubandanya nino nyigisho ivuga ngo ubugombe bw'Imana mu ngo, ubugombe bw'Imana muri mariage. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ababwirwa n'Imana Maraki igice cya 2 umurongo wa 16. Umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nanka ibyo kwahukana niko uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze. Imana nishimwe cyane. Kuko nanka ukwahukana. Imana iranka divorce. Imana iranka gatanya. Imana iranka kwahukana. Bene data ndashaka iyo turuko turavuga kuri ibi byingo abagize mariage nabimirije kuyigira mwumva no mutima w'Imana. Ni Imana iri kiravuga ngo ndanka ukwahukana ngo nikuhoraho avuze. Bizugura ngo Imana irabyanga kandi narabiberetse ntibyigeze biba mu bugombe bw'Imana kuko mu Itanguriro 2:24 ijambo ry'Imana ryatweretse ingene Imana ishaka yuko babiri babana bakabana akaramata bakabana ubutakivana bakaba umubiri umwe. Mwani majambo ndashaka ko dutahura yuko iyo umuntu agomba kwinjira mu bya mariage cyangwa babirimwo ndagomba yuko mugenda mwese mwafashe ingingo yo kugira iki yo kubana akaramata. Ndabinginze bene data mufatanye n'ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Daniyeli yigira inama mu mutima wiwe afata ingingo mu mutima wiwe yo kutiyanduza yo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Abandi barafashe ingingo baravuga bati nta kundi hako dupfa reka tujye ibyo kurya byaterekerewe n'ibindi. Muga Daniyeli ngo agira inama yigira inama mu mutima wiwe. Bene data ndashaka mumenye yuko gufata ingingo yo kubana karamata bikuvako ni ugomba kuyifata. Hari abantu baguma bavuga ngo yango Imana izoshoboza. Imana igufasha wabanje gufata ingingo wowe ubwawe. Ndakubwije ukuri naho Imana uvuga ngo igufashe gute utabanje gufata ingingo mu mutima wawe nishobora kugufata ku nguvu. Nico tuma ahantu biherana aha ngo ndanka ukwahukana. Mwani majambo wowe nyene uri kuranyumviriza banza umenye ko Imana ivyanga hamufata ingingo uje inama n'umutima wawe uvuga uti Imana navyawe nawe ndicare mu gishasha ngomba gukora ibihuye n'ubugombe bwawe. Kandi mu bugombe bw'Imana gatanya ntirimo bazoba umubiri umwe babane ubutakivana. Ibyo gutandukana ntibyigeze biva ku Mana. Imana ngo iravyanga ndahanga ukwahukana. Bisigura ngo amadivorce yose yabaye nta nimwe yigeze nezera umutima w'Imana. Izari zo zose nta nimwe yigeze nezera umutima w'Imana. Mugabo biva kuki nuko kenshi abantu ndashaka mu byumvirize bene data ndashaka mumenye yuko nimba divorce Imana yanka bisigura ngo divorce si ubugombe bw'Imana. Ikintu cyose kitahuye n'ubugombe bw'Imana kiba cyavuye ahandi hantu. Mwene majambo nico gituma ijambo ry'Imana ndashaka ndari basomere kandi mu byumve mwumvirize ijambo ry'Imana bene data kuko ni byiza ko bino bintu mugira gute ni byiza ko bino bintu mubimenye. Ijambo ry'Imana mu Banyefeso ni igice cya 4 ndabasomera umurongo wa 20 kandi ntimuhe Satani icica kandi ntimuhe Satani icica. Bisigura ngo divorce iyo turiko turazibona umwe muri bo aba yarahaye Satani icica. Bene data kuko ahari Imana hari ubuzima, ahari Imana hari amahoro, ahari Imana hari umunezero. Bisigura iyo divorce irinziza divorce cyangwa gatanya kwahukana si cyamwa cya mpwemu. Bene data ndabisubiyemo kwahukana si cyamwa cya mpwemu si cyamwa kivuye mu rukundo. Bisigura ngo ijambo ry'Imana rivuze ngo nimugahe Satani icica. Satani ni wamuhicica ndakubwije ukuri uzotangara. Satani ni wamuhicica uzotangara kuko ijambo ry'Imana riratugabisha muri Yohana igice c'10 umurongo w'10 havuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi. Igisuma ngabe ariko aravuga ni Satani. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari kwiba kwica
no gutikira. Bene data, satani ni waza kwiba iyo mariage yawe. Satani ni waza kwiba uwo munezero wari mu rugo rwawe. Cyo tuma igihe mutanguye kubona umunezero wagi, umwumvikano wagi, raba neza satani ari karinjira. Kuko igisuma kiza kwiba. Satani ntaza kwiba amafaranga yanyu mu buryo bugaragara. Aza kwiba umunezero, kwiba amahoro, kwiba ubwizigirwa. Ibyo byose ni ibintu satani agira gute? Aza kiba. Kandi satani agenda buhoro buhoro, atangura kubiba umunezero, ukumvikana, akabiba umwanya wo gusengera hamwe, akazana intati zidahera, ukudahuza n'ibindi. Ibyo bintu mutabikemuye hakiri kare, satani acabandanya. Igisuma n'ikizano n'ikindi atari ukwiba. Igikurikira ni iki? No kwica. Mariage y'abantu kazobonera pfu, divorce kazobona irabaye. Muga byahereye he? Satani yatanguye kubiba umunezero, kubiba ibinabiriya, aza gahoro gahoro. Hama igikurikira akica mariage, abantu bakagira gute? Bakavana. Rimwe na rimwe ugasanga abana nibo basigaye basigara mu bibazo by'ukubera iki? Abavyeyi babo bemereye satani, bahaye ikibanza satani. Kandi igisuma kiza kwiba no kwica no gutikira. Ntimugahe icicaro, ntimugahe ikibanza satani n'umwanya mutoya. Kuko iyo satani mumwemereye, ibizokurikira nuko azobiba, azobica, azotikira. Nico gituma mubona hari abantu no munsi satani yamaze gusambura ibintu by'urukundo muri bo. Barahemukiwe kenshi, barahuye n'ingahajya nyinshi, ubu babagije ibintu by'urukundo bakugira ngo ivyo by'urukundo ni scam, nububeshi ntibibaho, ibyo bintu ntibibaho. Uno musi abantu birirwa ku marezo sosio, ibinabiriya bavuga ibinabiriya ati ibyo bintu by'inkundo ntibibaho. Abahungu bakundana ntibakibaho, abakobwa bakundana ntibakibaho, abizigirwa ntibagihari. Nibi ibyo byose ni ingaruka z'ibikomera abantu bagiye bararonka bivanye n'ama experience, bagiye ibi byagiye birabashikira. Nico gituma tugomba kugaba, ntitugomba kubakira ku ma experience y'abantu, ntitugomba kubakira ku byashikiye abantu, ntitugomba kubakira kuri ibinabiriya, tugomba kubakira ku kijambo ry'Imana rivuga. Abagire baravuga umukozi w'Imana avuga ngo nije sigaye ndi muvugishwa. Imana iramubwira ati hari abandi nibiki. Bene igihe ubona umenga nta bizigirwa bahari, barahari. Mugabo kugira uhure n'abizigirwa nawe ugomba kwizera ko abizigirwa bahari. Kuko nimba utizera ko abantu arabizigirwa, umunsi wahuye nabo ntuzonabamenya, kubera ufise amakenga muri wewe, ufise igicu cyo kutizera no gukekeranya biri muri wewe, ku buryo niyo uhuye n'ikintu kiza udashobora kukimenya, kuko ugikeka. Nico bituma ari byiza kugira mindset iri clean, kugira ibyumviro bihinguwe, bitunganijwe, bitari mu umwijima. Reka nabwire bene data, n'ijisho ryawe ry'impwemu ryaba riri mu umwijima, ndahugije ukuri bizoba ari ibibazo cyane. Kuko imbere y'aya maso agaragara hari ayandi maso y'impwemu. Burya aya maso agaragara asigura yuko hari ayandi maso y'impwemu dufise. Ibaza amaso y'impwemu ari mu umwijima, wibaza yuko agaragara ari yazokugira ngo aya yo yakwereka ibigaragara. Umukobwa mwiza n'ubusuku n'utambukugu, aya maso agaragara nivyo yikundira. Mugaba amaso y'impwemu arashobora kubona ibirengeye ibyo ubona bigaragara. Cyo tuma tugomba kuba maso bene data. Reka benza ataronda babwire kino kintu. Kimwe mu bituma ama divorce aba ni kubera abantu bayikibanza satani. Kandi kugira ngo divorce ntizobe, mwebwe nyene ubwanyu mugomba gufata ingingo n'uwo mubana mukavuga muti kwega ntizoha satani icicaro muri mariage yacu. Ku buryo ubonye n'umwe yatewe azanye ishavu, tutera wambara ibyamwa bya mwemu, urukundo, amahoro n'ibindi n'ingeso nziza n'ibindi bitandukanye, kugira ngo uwo muntu satani agendereye utere uzimya uwo muriro wa satani, uzimisha ijambo ry'Imana, uguca bugufi gusenga. Iyo utangiye kubona ibigaragaza satani, tangura nawe ubifate mihake bikare. Kuko umwe niyo yashavura undi agashavura, ntimushobora gutora ikibazo. Umwe niyo yarakara undi akarakara, ntimushobora gutora ikibazo. Ucamuterana amajambo, urwanko rutangure kuza, umwe atangure kurara handi, mu nyuma urukundo rutangure kugenda. Niba satani zuba natanguye kuza, ratangura kukwereka abandi bakobwa ati raburi ingene yimereye neza, uriya ni wo muheba, raburiya. Abandi bagabo batangura kuza, turiya mugabo atakwitaho, bariya ntubabona. Aho uko niko biza. Iyo muhaye ikibanza satani araza pe. Ikintu nkundira Imana ni ukwitubwira ngo satani ntiyinjira ku nguvu, nitwe tumuyikica. Imana yitubwiye ngo murabise uburenganzira bwo kumuhagarika. Bene data, Imana yabwiye Kayini acyumviza Kayini, ni wakora neza uzokwemera. Ariko icyaha gihagaze ku rugi, mugabo niyo kigwaye uzokine. Ni wowe ufise uburenganzira bwo kucugurura cyangwa bwo kugarana icinjira. Mugabo icyaha gihagaze ku rugi, muri majambo ni wowe kugurura canke ntiwugurura. Ijambo ry'Imana ngo mpagaze ku rugi ndarama. Umuntu niyugurura bisigura umuntu arafise uruhara rwo gufata ingingo. Bene data, ni Imana ntikufata ku nguvu. Imana iraguha uburenganzira bwo guhitamo. Ndabingize bene data, iyo mwinjiye mu mariage abamaze kuyinjira, ndabingize satani ntabasamburire. Hitamwo gutaha ikibanza satani. Mwumvise kino kintu ndababwiye, hitamwo kudaha icicaro
satani muvuge muti satani nta kibanza ufise kandi nababwiye ngene satani aza mutangura musenga abantu badasenga no muri fiançailles ni byiza kumza murasenga kuko ni mwimenyereze fiançailles ni kibanza kiguha igicapu ciza cibizoba muri mariage ndababwije ukuri nimba mudasengera hamwe muri fiançailles nimwibaze mu muzosengera hamwe muri mariage nimba muguma mushwana muri fiançailles nimwibaze mu muzoba marayika muri mariage ibyo mubona ubu muri fiançailles ni umwimbo ukomeye cyane muzokwimburira cyane mu buryo bwagutse muri mariage nimba mubona ibi nabiriya mutazi ngene mufata ingingo iburi gihe no gushwana no guharira ibyo nyene byo muzojana mu rugo kandi bizohava bivyara ukwahuka cyituma mugomba kuraba neza muri ko mutegura mariage zanyu gute abandi nawe mwamaze kuba muri mariage byukuri raba neza mugomba kugaba ni mu cicaro inde satani musengere hamwe muganire hamwe ijambo ry'Imana ibindi tuzokomeza tubibona ku munsi wejo muganda binginze abari muri mariage abatarayijamwe mwumve kino kintu satani ikimuzana ni kwiba ni kwica ni gutikira bibiliya tugabije ni mugahe icicaro satani umugabo ari karanyumviriza umumama ari karanyumviriza imisore inkumi muriko muranyumviriza ndabinginze umva murashobora kugira mariage nziza mariage iteyigomwe mariage byukuri aho ibyamwa byampwemo urukundo umunezero n'ibindi bigaragara mu rugo rwayo mariage kahinduka ijuru ryo ngaha muri nose umviriza Imana yaratanze ibikuye byose kugira abantu babane mu rukundo banezerewe na satani yaratanze ibikuye byose kugira abantu babeho batanezerewe bajyana bashwana na hanyu ho guhitamo byose biri imbere yanyu Imana yagiye Adamu irahubwira tumbiriza hari igiti kimenyekanisha ikibi n'iki ndakwinginze ntuzukigere bene data nimukagiye ku biti bimenyekanisha ikibi n'ibyi ibyo biti n'ibi ni kutumvira Imana ni kugarariza ni désobéissance à la parole ni kutumvira ijambo ry'Imana ndabinginze bene data fata ingingo yo gukurikiza iki jambo ry'Imana rivuga ndabinginze mubonye satani muvuga muti handitswe ngo satani nimukamuhicica Yesu abwira satani ariko aramugerageza ngo gira ibi n'ibi Yesu aramubwira ati oya sinumvira wewe handitswe dukurikize ijambo ry'Imana mu rugo mu kudaha ikibanza satani azaza mu byumviro byawe tangura gukwereka abandi bakora tangura gukwereka iyindi miso tangura kukubwira ati ujya mugabo wawe hari ibyo adashoboye tangura kukubwira ati none hajya nta kuntu wobigenza igihe cyose satani azohereka arakuzanira ibyumviro by'urwango byo kwanka umuntu mu bantu ibyumviro byo gusuzugura uwo mu bantu ibyumviro byo kudaca bugufi imbere y'uwo mu bantu ibyumviro aho uzana ibintu bibera mu ngo z'abandi uhagomba kubizana mu rugo rwawe kandi uzi ko atari byiza uzumenye ko satani ariko arakugenderera kandi iyo satani utangiye gushira mu ngiro ivyumviro ariko araguha igisuma n'ikizanwa n'ikindi atari kwiba kwica no gutikiza ndizera wowe uri kuranyumviriza wari kurashwana wamushwana n'uwo mukunda nawe wari mu migambi yo kuvuga divorce ndabingize divorce Imana irayanga Imana iranka gatanya fata ingingo cyo kubakira kwijambo ndabisubiyemo wowe fata ingingo yo kuvuga uti Imana ndase mariage izana divorce ndabyanze sinzobwira divorce nawe wari kuri kukaburungu kuvuga ati ngira sinye worindira ukavuga uti Imana sishaka gukora ikintu kibabaza umutima wawe kuko ijambo ryawe rivuga ngo uranka gatanya ukongera ugasenga ugashira mu ngira ibyamwa bya mpwemo ndakugije ukuri ubona ukuboko kw'Imana bene data n'igihe tuba tugeze mu rupfu iyo tuduga iki kiganza no kukanyuma Imana iraza igatabara mugabo urashaka gutabarwa cyangwa ushaka divorce erega satani akwereka ati kira divorce nishavugisha mugabo satani umaze kubikora azoca kugarukana ati burya bijya bintu warabyumviriye neza nije byashikiye Yuda aravuga satani aramubwira ati gurisha Yesu aramugurisha amaze kumugurisha ingaruka zimaze kuza satani niwe yagarutse aramubwira ati none ubereye he subira wiyahure aricuza kubera ikinabikoze satani ni kwameze akwereka ibintu bikore nyarutsa singa divorce urabona uwo mugabo abereye guhanwa muhane nihazokubaha nihazobona agaciro wari ufise singa divorce umaze kuyisinya iminsi ngaha yahaciye niho uzogaruka satani aza gukongorera ati none hagiye wihangana nawe satani agaruka gukongorera inyishu wari ukwiye gukoresha mwene data uriko uranyumviriza ndakwinginze ongera ukunde umugabo wawe ongera ukunde umugore wawe ongera ukunde uwo mukunzi wawe ongera umukunde ayo maso yawe atanguye kubona ibindi atanguye kugira ati uriya ni sawa kurusha uyu ndakwinginze warahejeje guhitamo ibyiza bizoguma biza imbere y'amaso yawe mukiki zotuma ugumya ibyo ufise ubu mwizigi wa mubyimana yaguhaye ni ingingo wowe ufata yo gukurikiza ijambo ry'Imana no kubumbwa n'ibyo ufise ku munsi wejo nzobandanya ndabereka ibyo dufasha kunesha satani kugira ngo divorce ntikavugwe mu bana b'Imana
ko murabona ari igituma mubona n'abakozi b'Imana cyangwa n'abandi bana b'Imana usanga hariko haraba amadivorce akenshi ni uko baba bahaye ikibanza Satani. Ijambo ry'Imana rivuga nimugahe ikibanza icicaro nimukimuhe Satani. Iyo mukimuhaye waba uri umubishop, waba uri umurevera, waba uri inde, waba ufite titre imeze gute, icyo wowe uri cyose uhaye ikibanza Satani, ingaruka zikuzako. Bene data, igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba, kwica no gutikita. Bisigura uwo ari we wese ahaye ikibanza Satani azobona ingaruka za Satani mu buzima bwiwe. Rero tunamugomba kugaba. Satani nta muntu atinya. Yaragerageje Yesu umwana w'Imana. Uhazotinya urugo rwawe mugugomba kuba maso. Intsinzi turayifise niyo gukurikiza ijambo ry'Imana rivuga. Ndashaka kino kintu candika ahantu uvuge ngo mu rugo rwanje, muri mariage yanje ndase guha icicaro Satani. Nzoha Imana ikibanza, ibibazo tuzobikemura mu rukundo no gukurikiza ijambo ry'Imana rivuga. Yisha bumvise rije ati kubita umugore cyangwa giriki, uze wibuke yuko ijambo ry'Imana rikubwira kwihangana. Uze wibuke yuko ijambo ry'Imana rikubwira kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Mbere ubushirize kuko mwizezerano rishaje ntitukunda bagenzi bacu ngo twikunda, tubakunda kubarusha. Ivyo nzobibasigurira ikindi gihe. Kubw'urukundo Imana yakunze abarumwisi kwatumye umwana wawe w'ikine ngo umwizera wese ntazoperuka. Bene data, Yesu iyo yikunda, iyo yadukunda nkuko yikunda, weza ko yari kudupfira. Ninde muntu muri mwebwe yoshobora gupfira mugenzi wiwe? Nivyo ukunda bisaba yuko ukunda umuntu ku rugero ruri hejuru yuko wowe wikunda kugira ukore ibi na biriya. Yesu yaradukunze cyane gusumba uko yakunze ubuzima bwiwe. Nico gituma yitanze. Ubwo n'urukundo bene data, urukundo rushira imbere abandi. Urukundo nyakuri, urukundo rw'Imana rushira imbere inyungu z'uwundi. Nico gituma nimba mu rugo dushaka yuko ingo zacu cyangwa ingo murimo zigenda neza, reka nababwire, shira imbere mugenzi wawe. Ntukakore ibikunezera, kora ibinezera mugenzi wawe. Kuko rimwe na rimwe hari igihe azoba ari mu makosa, mugakubera urukundo ukavuga uti ibi ndabyemeye, nikosa ukagishirako kugira ibintu bigende neza. Niyo twagira bene ibi byumviro Imana iduha, ndabwije ukuri ingo zizogenda neza. Imana bahezagire. Ku munsi w'ejo nzobandanya ndabereka ibyo tugomba gukora kugira ngo ingo zacu zimere neza, na cyane cyane tubane akaramata nk'uko ubugombe bw'Imana buri. Divorce si ubugombe bw'Imana. Ndanka kwahukana niko Uhoraho avuze. Ijambo ry'Imana ni muri Maraki 2:16. Igano ni kanguro kuri bose. Ukeneye kuvugana n'umukozi w'Imana urashobora kutwandikira kuri agasaraba 257. Aha ni ko bari hanze y'u Burundi 66 320 966. Ndabisubiyemo, abari hanze y'u Burundi mutwandikire mutanguje agasaraba 257 66 320 966. Imana ibahezagire. Ikiganiro ni kanguro kuri bose mushikirizwa na jewe Dieu merci kubgayo. Imana ibazikame. Amen. Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci kubwayo. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Shalom shalom shalom. Yesu nashimwe cyane. Imana ikomere umugisha wumvishe kino kiganiro cyiza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibe mu byawe. Nitwa Muhoza Olivier, ninjye muyobozi wa Muhoza TV. Nashakaga kugira ngo mutumire, hari ikintu cy'ingenzi tugira muri Muhoza TV. Hari gahunda nziza cyane tugira buri gitondo yitwa Nibature, kuva saa 11 kugera saa 12:30 tugendeye ku masaha yo mu Rwanda. Aho waba utuye ku isi hose watwandikira kuri iyo nimero turi bushyire hasi muri YouTube, muri message ya YouTube, ukatwandikira tukagushyira muri iyo groupe. Dusenga Imana mbere yo kujya mu kazi buri gitondo, kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Indwara zirakira, abantu barabohoka, ibyifuzo birasubizwa, n'ibihe bidasanzwe. Imana ikomere umugisha. Ndizera ko ndi bukubone tukajya tubana muri icyo gitondo kidasanzwe. Ugira umunsi mwiza. Be blessed.